oya sha 6 pack atamahera ufise ubije nibaza yuko ni nk'ipave ni nk'ipave Umunga adafise amahera ayo arobatse umubiri ni nk'ipave 6 pack nziba bari pave eko mvaye ngo wagiye ivyuma kurondera amahera muzorongorwa n'abandi tuzorongorwa n'aba abanyene barayarondera kuko wewe nyine mutama babo none mutama nyimba yishakira yabonye wewe uri umukozi nawe yifitiye amahera mworeka kubana akantu kabi ndi kugendana mutazobana ubunya aronka umutama zari seriye wovuga ati je tubane kufisa na kanoti mariage tugiye mariage tubane exactly twobana nko kwitaho imyaka yiwe imyaka urukundo si imyaka kuko mbona n'aba 2010 ubu baja muri relation ikintu cambere coco umugabo akuze ntazoguha stress azovuga we kubera je mba nkiri muto azovuga je nzomurera nzomurongora ni yakora ibintu uko bitameze neza je nzomubwira akora uko mugabo wa muhungu azokubona wakoze ibitagenda aho kukubwira wakoze nabi nivyazi zitagura ingumu mu nzu ko mwarakaye oya ntitwarakaye nitwarakaye ahubwo niyo ntuze tugezewe kuko abahungu bubu baronona cyane ubu nirukana amafaranga amafaranga bazokurongora ntazondongora mugabo twese turayakeneye wa mugabo wanje urayakeneye haha aba diaspora ndabahaye pole aba diaspora hello babagore ndabahaye pole nk'umuhungu ashaka yuko mugendana imyaka n'imyaka atari bugutware mugabo akaje ashaka kuguma gume muryamana wumva ngaho bizogiherera he je nabonye yuko namaze kwishiramo yuko abahungu biki gihe ntibashaka kurongora bashaka konona rero umva ashaka ko turyamana uraza muhira papa ari hajya ntarapfa muhuko ubu tuzugire ubu je nababwiye je ngire emwe yangeso ya kera abavyeyi bari bafise nuko tuzobanana urankunda amezi abiri ushaka kunkura impuzu zanje nkuko mumbona nyene ndikibaje bafise Hello muraho murakomeye nizere ko bumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabahaye ikaze mu kiganiro cyacu aricyo cyanyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Agatech TV uyu munsi munyihanganire ngo yakaruka ka grip ariko biraza kugenda neza uyu munsi rero twakiriye umu TikTokeze bamwita Adaf Ami gusa nufise Adaf ndumva akantu ka Adaf aho kantu ndakunda kamenyereye ku bantu b'abashefu araza kudusigurira neza ndaguha ikaze Adaf mu kiganiro cyacu barakoze cyane urameze neza ndeze neza kweri turashima uhoraho ndakubona uri sexy kuva hasi gushika hejuru merci namereka musa neza merci nawe wari wabibonye ko usa neza mbanza kwiraba mu kimisi yose be gusohoka mbego bwishime koko nenga umukobwa ari ndamenya ko ari mwiza umuhungu waza kudiraga bimeze gute nkeka nabo bayabibonye no mfatacha wijya ukamwijya oya sivyo byiwanje kwiga widondora rero abari mwaradukurikirana ku mazina nahawe n'abavyeyi bidusengeye amatulaziz mugabo amazina y'ubuhizi nitwa Adaf canke Madede uzi yuko itazira gatana hamwe rihuriye n'izina ryawe ry'ukuri Adaf ego Emi rivuye muri amatulaziz Adaf naryo it's a long story tubwire Adaf naryo nabagenzi twari bane baza baritwa uburyo ugiye wanditse Adaf urabona ko hari abandi bane bitwa nka Adaf barabagenzi twita ba Adaf twese baduhamagara Adaf no kwishuri nivyo kwishuri cyane no kuri TikTok no ni kwishuri kuri TikTok urumva nije nasigaye ndarikoresha mugabo nabo barikoresha mugabo baramaze kurimenyera ko je ndarikoresha gusa abandi barabazimije oya sinabazimije ahubwo mvuze ntegeza kubavuga kuko n'inshuti zanje nawe nabakora ama TikTok oya sivyo byabo ni wowe bavuye nk'umusazi yena kuba umusani byose ubusazi n'ubusari byose kuko nivyo nahisemo
urabibona nawe yuko bari ibintu by'ubusazi nyene y'ibirata. Oya si ivy'ubusazi, bashaka kuryohera abantu kuko hariho abantu bababaye. Uca utuma ibihe vyabo biryoha cane, umusi wabo utuma urangira neza. Reka duhera aho nyene, hari umuntu amaze kwandikira akakubwira ati naravye akavideo kawe kanaka gatuma ama stress nari mfise agenda. Je barakunda kubinyandikira cyane cyane no mu makomantere. Abonye ntamwishe muri commentaire atuma ansanga inbox akambira courage kweli. Je ndashobora kuva ku kazi mse stress mugabo ndavye video yiwawe ndatwenga nkumva duhutse. Twigarukire ko kadafu. Aho kadafu roje nyikumva navuga umukobwa none yi kadafu wa TikTok mu Burundi byagenze gute? Urumva dafu ndi nawe ndi nawe kuko ntaryoheye abantu sinumva umenga nije mbabaye. Iyo ntakoze video ndumva yuko umenga ndababaye. Hariho umuntu mba mvuga yuko hari umuntu yababaye no musi yabuze icyo akora, yabuze kugira aronka umunezero. Kandi dafu rero no kwishuri twari dafu nyene abashefu urifite confidence. Nivyo vyanje, self confidence ndayifise. Ubu ubona yuko muri TikTok ubu havuye mu Burundi nta wundi umukobwa akora content nk'iyiwanje. Kiretse ndamusigiye $6. Umuntu ubona ko aba gatoyi ni $6. Umuntu ubona ko aba gato akora iyi content nziza zinyohera. Sisa akora neza. Abandi nibaza ko atabandi. Je ndabivuga kubera ndi Muslim. Nta wundi mukobwa ndibaza wo mu Muslim akora content nk'izi wanje ngaha mu Burundi. Ndabaserukira. Wodufasha kugira abantu bumve ko ibintu muravuga ari byo. Udukorera agaparti gatoya n'ubwisura utaza kuba bayi. Tukutaza ko wahinduye nko kusanzwe ubikora. Dukora aga content gatoya. Ushaka nka content nimaze kuryohera wewe n'ubunyora wimvira ukumvura twenze nawe. Niyo shaka. Yaryohe n'abantu benshi. Ego. Mbeba majani. Uno munsi uragarutse rero. Imisi yose uza kuvumba. Wabonye kuza kuvumba kwa mama Dederi wewe. Imisi yose saa turaza kwe kutaza saa 4 z'ijoro. Kwe kutaza saa 4 z'igitondo twajije kunywa icayi imisi yose uza saa 6 wamuvumvyiwe so kugende. Ntitugushaka mama si hari wivugisha kuje gusenga kumbuje kuvumba. Ikintu kinwengeje nukuntu iri mukina zya video iminwa bo wayiyengamitse cibisubira ganda ntegeza ko bigira kuko abana benshi niko bagira. Usara umuntu agerageje kumviza video zawe uri gisambo we no buzo usanzwe uri kurya gute uri gisambo nyine wumva umenga bashitsi boza wagiye gufungura kandi uburyo bikina nkumenga ni ibintu byave mu buzima busanzwe. Ahubwo ndakunda abantu dusangira. Zijya ni content yenewe kuko abana bakora ibintu byinshi amagafe menshi. Rero urumva ntakoreye kuri rya gafe y'abana natwe hariho nka video nkora kazomba ngo shaka warakoze video ngo naje nkaca nibuka yuko nkiri umwana ariko nari imeze. Ibintu nk'ivyo. Uri mu content creator ukorera kuri TikTok. Abantu mukora kuri TikTok muri abantu bakurikiranwa cyane muri iyi minsi. Biramaze gushika hakagira nk'umuntu yaje nk'umufana wawe hamakashaka mu abagenzi cyane hamakaca usanga akoteye ubwo bugenzi hari ibindi bintu yifuza ku ruhande. Tuhaka histoire gato yasinye ko umuntu muvuga gusa ndashaka kuvuga iyo histoire y'uwo muntu. Jean urumva cyane hariho nk'abantu akwandikira azi yuko hari ica gushakako. Kuko baramaze kwishiramo yuko abantu bakora ama video aba content creator kenshi baba bigurisha cyane babakobwa. Akacashaka kukwandikira mu babagenzi umuvugaye no munsi nejo akacashaka ibintu birenze bige. Rero abantu nk'abo ntushaka kubera ubuzi yuko ubakeneye uramubwira gusa ntibikenewe. Ivyo bintu je iyo siyo ndi siyo sishaka gukora ibintu nk'ibyo. Gusa uri nkuvuga umuntu yahisa dudurira kiza shaka. Ariko si bose bahita badudurirako. Hari ubitangura mu mizo kubanza gusohokana mukaba bagenzi. Rero duhiswari y'umuntu yabijanye muri iyo nzira y'ubugenzi yo gusohoka and then ucubona kumbe yashaka ibindi byagenze gute. Jean ego hariho
si umwe si babiri bariho. Umwe hariho yigeze kunyandikira kuri TikTok. Jean turavugana arambwira nshaka nimero yiwawe, hari ikintu ushaka kenshi bitwaza, hari ikintu ushaka ko tuvugana. Kiri très important. Nawe ukaca bibaza ni deal. Yes. Kacuvuga umuntu ntushobora kumujajinga utazi ico ashaka. Uwo mutipe twaravuganye tuguma tuvugana, irya mbere arambwira ngo je ndakunda content yawe, ndakunda umukozi. Irya mbere arambwira ngo shaka yuko dusangira. Tambya sawa je nta kibazo invitation yawe ndayumva kandi nzoyitabira. Turagira turasangira irya mbere irya kabiri. Irya gatatu rero nyimba yabonye yuko ndi umuntu mvugisha abantu bose kuko je mu buzima busanzwe ndi humble. Mvugisha abantu bose. Acitangura kuzana ibintu byo kuncenga ambwira ngo urumva ngo je nuku. Tambira sa jewe urkurambira yuko dushobora kuja muri relation. Kubera usokanye rimwe kabiri gatatu ngo yaha ngo urumva ngo ni relation ibintu n'ivyo yabwira Jean je ntibibaze yuko ndi babakobwa umenyereye. Je sinja kuri kamera kugira ashobore kuvuga yuko nshobore kwigurisha. Rero jewe ndibaza yuko n'ubugenzi bwo hagarara kuko we namanze kubona objectif yawe. Namanze kubona yuko ushaka yuko nabonye yuko ushaka yuko turyabare hanyuma wigira. Kuri ivyo rero je yo si yondi. Irya content ndayikora kubera abantu. Si ndayikora kubera abatipe. Nyimba bibaza yuko ndayikora kubera abahungu ngo dukore iki duhezanye. No, iyo je si yondi. Hama nawe umutipe aravuga ngo yahanga ivyo ntiwiyumvira ibintu nk'ivyo ngo urakuze ibintu ndambwira ndakuze mugabo sinokurira mu busambanyi. Mube mutandukanye ibintu byo kuvuga mbone kuri social media dusange irya mbere irya kabiri uca ushaka ibindi bintu. Nyene yarababaye nyene byaraboneka yuko ari ivyo yashaka kuko yarashitse no muhira ntiyasubiye kunyandikira kugeza ubu ntiyasubiye kunyandikira kuko naciye mbona nivyo yarashaka. Yashaka ko tugendana iminsi 2 hanyuma bibe biheze. Yego. Uretse iyo ngaruka mbi usanga irikira abashikira canke imbugamizi muhura nayo, izindi mbugamizi umaze guhura nazo kuburyo uvuga ati ibi bintu nuko nubwo ndabikora ndabikunze canke bimpa n'akanoti, ibi bintu iyo binshikiye ndacika intege nkumva umengano nabihagarika. Ikintu kenshi gikunda kidushikira cyane cyane nkaje ikintu kinshigira cyane kikambabaza nje nk'iyo nkinye nkatanga message zomva umuntu ariko arambira ngo ndi ndaya akemera akansanga atabivuze muri commentaire aransanga na inbox akambira uri ndaya cyangwa ukacusanga no mwibara duhuye n'abantu ukacusanga umuntu ariko agutunga urutoki ni ndaya parce que ibintu mba navuze simba nabivuze ko kubera ngo ndi ndaya kandi simba nabivuze ngo kugira ngo kuko abantu benshi ikintu badatahura nuko ntitubivuga kubera kuko ndibaza nta ndaya ngaha mu Burundi yigurisha ngo bishire kuri social media ntaho ndabona. Rero nje ngiye kuri kamera simba ndiko ndigurisha ahubwo fata message naguhaye uyitahure kuko message mba nayivuze kubera hari ikintu mba nabonye kitagenze neza kuko twebwe aba content creator ikintu tuvuga kenshi ni ikintu uca usanga kiba cyasikiye nk'umugenzi cyangwa kiba cyabaye kuri ntuzeyi wawe nko mu buzima bw'iwawe ukaca usanga urakivuze. Ubwo Jean je ndakunda kuvuga ibintu by'abakobwa. Abakobwa ntimwemera abahungu ata amafaranga bafise ibintu nk'ivyo abantu rero baca aho nyene niho baca bamfatira. Urindaya hano hose urindaya mugabe irya ni content mu buzima busanzwe sikomba meze ikintu kandi abarundi bataratahura nuko Jean intuzenya ubuzima twebwe dushira kuri social media nibwo buzima tuba twashatse kubereka mugabo wowe umaze kunyegera tukavugana kabiri gatatu ucumenya ukungemeze kuko nta mu content creator azokwereka ibintu wewe ibintu mwebwe muba mushaka kubona abafanzi ahubwo azokwereka ico wewe yashatse yuko mubona ico wewe yashatse yuko mumenya nico azokwereka. Ariko abantu baruvuze ati ngo abahungu ngo nta mahera bafise ariko ivyo bintu nivyo burya abakobwa bubu musigaye murusha amahera abahungu. Ati ivyo bintu nivyo abakobwa bubu musigaye murusha amahera abahungu. Gusa kera twari tuzi yuko umukobwa aronka amahera yakuye ku muhungu none namwe amahera ubu mufise muyakura he? Turakora ubu dusigaye turabakozi n'isi nka byandi vya kera. Abahungu urumva ntibagikora. Ego
yego Shingiye kuki? shigiye je ndabivuze kubera mfise ama preuve menshi y'abatipe usanga mugendana akaba ari wa muhungu wo kuja muri gym mu gitondo ni kuja muri gym agatamwira akaruhuka akarya agafungura akaca aryama ku mugoroba akaca ashaka gusubira muri gym urumva ni wa wundi ashaka kubaka umubiri ntarondera amafaranga no bumva gaho nkuyo ni benshi bari muri ubwo buzima benshi abatipe nk'aba bobo aba bana ba 2000 baki nivyo babayemwe abashaka kubaka umubiri ntako mutuma babigira bakundaga abahungu bafise 6 pack oya sha 6 pack atamahera ufise je nibaza yuko ni nk'ipave ni nk'ipave ubunga adafise amahera ayo arabatse umubiri ni nk'ipave 6 pack nziba bari pave eko mvaye ngo wagiye ivyuma kurondera amahera muzorongorwa n'abandi tuzorongorwa abanyene barayarondera kuko wewe nyine mutama babo none mutama nyimba yishakira yabonye wewe uri umukozi nawe yifitiye amahera mworeka kubana akantu kabi ndi kugendana mutazobana ubunya aronka umutama ari seriye wovuga ati je tubane kufisa na kanoti mariage tugiye mariage tubane exactly twobana nko kwitaho imyaka yiwe imyaka urukundo si imyaka kuko mbona n'aba 2010 ubu baja muri relation ubu gombwire yuko ukubakana n'umugabo afise nka 50 umugabo kenshi ntasaza uvuze gusaza ushatse kuvuga iki umugabo urumva nka twebwe abakobwa urigera ubona umugabo wa 50 areka kuvyara kudasaza rero kubonekera mu kuvyara ukudasaza ariho nk'umugabo ushobora kubona ko akuze afise 50 n'umugabo afise inguvu ziwe aracarondera nubwo onya woca ukavuga ngo arashaje kubera imyaka ubu haje umugabo akazakwereka urukundo rukwiye akaba afise n'uburyo bw'uko mwobana akubwira ati jewe Adave ndashaka ko tubana tugire mariage ndagushire mu rugo wowe uri tayari none wumva ko ari good news kuko abahungu bubu ntibashaka kurongora bashaka konona hari n'abashaka kurongorwa cyane abo rero ubu haha aba diaspora ndabahaye pole aba diaspora hello babagore ndabahaye pole hari umutama ari ngarakuraba avuga ati ndarongoye uko aho byakabereye bigera ugombwire yuko ubabonetse ari serious kugira ati adafite nakunze ndakunda uburyo ukoranye n'umukozi ndashaka gushira mu rugo uri ready Jenzoce mbe nategura costume kwega batambara afisa amahera nubona ko ari abanyonga n'imiduga myiza mu gisagara anye ntihaza kuburamwo n'umwe canke babiri kwanza ikintu ca mbere coco umugabo akuze ntazoguha stress azovuga we kubera je mba nkiri muto azovuga je nzomurera nzomurongora niyakora ibintu uko bitameze neza je nzomubwira akora uko mugabo wa muhungu azokubona wakoze ibitagenda aho kukubwira wakoze nabi nivyaziza zitangura ingumu mu nzu none umutama kutakubwira ngo gushire ko stress ni kubera ko aba aciye ubwenge yaraciye ubwenge cyane ko abafite experience y'ukuntu yagiye arakina amapica menshi hageze igihe hatuza wewe ni abafite experience yuko ibintu yaciyemo afise kandi na experience y'ukungene ashobora kuba ubunya harageze yuko yicara agatekereza ashobora kuvuga jewe umukobwa ndamutwara uko ndamutwara uko mugabo babahungu bakiri bato ntazomenya ngo je nzomutwara uko ngira uko wo prefera rero kubana n'umugabo wewe afise experience muri ivyo bintu yakinya amapica ari anari hakubana n'umuntu agombaze kugira experience ko mwarakaye oya ntitwarakaye ahubwo niyo ntuze tugezewe kuko abahungu bubu baronona cane bonona gute na example y'umuhungu ushobora kuvuga ati je nk'umuhungu yitwara uku mamuna umenga ari karanyonona nk'umuhungu ashaka yuko mugendana imyaka n'imyaka atari bugutware mugabo akaja ashaka kuguma gume muryamana wumva ngaho bizogiherera hehe hanyuma hazogera yuko wowe urongorwa kumbe baramaze kubonona kuva kera
gusa naho ngo bavuga ati none twese nituryoherwa naho ngo baca bavuga ati none kuvuga ngo ndamwunda konona ngo twese ngo ni ngo mwese ntimuba mwaryoherwa. Ikibazo si uko ubu ngo mwese muryoherwa, ikibazo ni uko wewe ikibazo novuga yuko wewe nuko atazogutwara. Ari sure neza umuhungu rega abazi neza umukobwa azotwara, ari sure neza yuko azi umukobwa azotwara. Wewe ni pastime. None iyo umuhungu n'umukobwa bahuye bakabikora, ninde abari ninde iyo biheze abari muri erere abaguye muri erere? Umukobwa. Kubera iki? Kubera nibaza yuko genre ntiwamenye responsabilité ziwawe. Umuhungu niwe yazimenye. Umuhungu niwe yazimenye. Bose bafise amakosa, ahubwo umukobwa cyane umukobwa azi responsabilité ziwe, umukobwa azi icyo akeneye mu buzima, ntiyogenda kwiyandagaza mu bahungu. Mu muhungu nawe azi icyo akeneye. Umuhungu azi icyo akeneye azi n'umukobwa azotwara. Ivyo ntavyajambo. None kubera ko nyivugira ku gatwe kanyu kandi mwumva bose baba bari mu ngorane. Ati ko myivugira ku gatwe kanyu mukumva umenga ni nyuma muguye mu ngorane. Urumva igituma twari tuvuga yuko genre abakobwa baba bagiye mu ngorane. Nk'umukobwa ugize mariage cyane nka twebwe aba muslim ugize mariage, ukacusanga umuhungu arashafise mama wiwe. Hage umuhungu na mama wiwe baravugana ibintu byinshi. Hage ni ubuguye mu ngorane. Azoza imisi yose urenganye mama wazoza akubwira ca gikobwa cagendaye n'aba bakobwa n'abahungu injojo nijojo nico uri kurambwira. Burya bigikora mu winyegeje. Fendo fe biraja hanze. Gute? Bitakamewe. Ngo bitaka. Tanye mukoresha ama video muri kamera. Oya, nta video. Mugabo abahungu n'abantu ba mbere. Uravyemera yuko abahungu hari abahungu usanga bagenda kuvuga ivyabaye. Yego. Uravyemeye? Kujya ni kwinkura igenda. Kandi nanyu murabizi ko babivuga. Cyane gose. Gusa ntibibabuza kubandanya mugendana nawe cyangwa mukora ivyo mukora. Apana jewe narabihevye. Niki kintu cyaguteye kubiheba? Niki kintu cyaguteye kubiheba? Je nabonye yuko namaze kwishiramo yuko abahungu biki gihe ntibashaka kurongora. Bashaka konona. Uzi yuko wewe hazoza n'umuhungu ari seriye ku buryo bibaza n'ubundi washaka konona? Oya. Umuhungu ari se aho yuramwumva no kuvuga. Imvugo ziwe urazumva n'ukungeye ikompa turavyumva. Atari baba escrogeant. Aba escrogeant rero nibo babi. Umwe bijana bukebuke abayibereye mu gasu. Emwe natwe tuzobijana bukebuke. Urumva shaka ko turyamana uraza muhira. Papa ari hajya ntarapfa muhugo. Ubutuzugire ubuje nababwiye jewe emwe yangeso ya kera abavyeyi bari bafise nuko tuzobanana. Urankunda amezi abiri. Ushaka kunkura impuzu zanje? Karibu muhira abavyeyi bazokwakira muhongo. Ataje gusaba irembo? Noza muhira utaje gusaba irembo? None misi yose muzokwamara ura mu maresitora? Kubera iki duhurira mu maresitora? Nonandi hano gurira ni hehe? Niyo twohurira muri resto. Tuzovugana hanyuma ndakubwire mugenzi ndo biri gute. Jewe nzoguba ndakubaza biri gute. Shaka umuvyeyi wanje nzopata ronse umwuzuko. Umwuzuko n'ubushatse wo mumu? Oya, naragira mariage. Abiweze kandi nibishobeka. Namayobeko. Nibishobeka. Meme jewe responsabilité ziwanje zirandemera. Cashira ko na responsabilité z'umwana ntarabishira mu mutima. Umwana se wazomumenya gusa singombwa ko amumenya mwubakanye. Acha. Abahungu bakora. Ibigemwe nangu murabakinye b'amapiki. Kuko atakizere mufitiye abahungu niyo mpamvu usanga mwahise nk'abahungu benshi kugira muvuga ati reka tuvomerere zose azomenye izo. Aho guhitana mw'abahungu benshi wotuma vyose ubiheba. Kuko abahungu bubu azokuzana n'ibigwara utaziye bivuye. Kuko abahungu novuga kwihangana kwabo ko sikuri ntibazi kwihangana. None nk'ubunyo muri kumwe yaramaze kubwira ko ari pre kuko ndamufise arihe Waramwihakanya kandi? Oya, sindamwihakanye nyimba hari. Anze muri commentaire bivuze avuge uranyihakanya ndafu biraheze.
none bombwire yuko ubu nta ka bonjour nta ki bonjour yiye bonjour yiwanje nije ahubwo nandikira bonjour waje abantu babya bonjour mwavyutse neza kuri stati muze kunshorera ngiye kugura ibotike kandi n'abakobwa bigira abasirikare nkuko kuri micro nibo bantu usanga muri real life no muri romantique vyataye no oya hasi kuvuga yuko ngo tuba twigira abasirikare c'est parce que umuntu wese arafata decision mu buzima je navuze yuko decision namaze gufata nuko umuhungu azoza ntazoza afise vyandi vyo kwiyasamika vy'ibiki n'ibiki azoba azi icaje kurondera soit azoba aje twubake kuko ndibaza ku myaka tugezeho sinzi ko ejo nzovyuka ku myaka tugezeho siyo kuguma twasama ngo tugira iki oya na jewe ndumva yuko azogera ko nshaka umuryango we wanje nonzo bakanguma ngenana n'abahungu ata objectif bafise mu buzima turi mu kiringo twimirije December mu mpera z'umwaka aba diaspora benshi baraza iyo hageze muri December kandi abafana banyu benshi aba diaspora rero ubiteguriye gute yo karibu cyane madede ndahari mapu ziteguriye gute bamaze gutegura impunzi zo kuzirava kwa nako uja kuraba naka nja kuraba muhurira ahantu musangira nk'umufana wawe nababwiye karibu karibu mu gihugu batahe baze none bagukeneye ntibazokuro bankeneye gute mubonane muhure muganire bonane tuganire ivyubaka je ivyubaka vraiment ndaza tukabivugana mugabo nzaniye ibintu by'ubusa ndabigwiza n'ubusa badedere kandi dore no mu diaspora ambira amateka y'ibintu yakubonye ko ibintu wamukoze ndamukoze gute nta numwe azoza kubwira yuko hari ibintu namukoze azoza kubwira yuko hari ibintu yagukoze wewe vy'ibiki kiretse aje akamfrapa kwera kaza aho twari guhurira nko muri bar ntiyariha naje ntazondonkana amahoro n'ifoto nzoyishirako nabwiye mwabonye uwashatse kwica amadede aya nubwo atori habari guest ariko azoyiriya ntaco oya nizere yuko azokwigira ari ha guest ngo aje kubonana na madede oya azori habari gusa bare n'ahantu nyene ho kuvugana ibintu vyubaka muri guest naho kuvugana ibintu vyubaka cyane ibisambura bisambura gute byo kubaka muri kazoza oya nta kazoza twavugana muri guest hari ububare je ndifuza kweri kuzobona ubunshingira intati wa mukobwa burya mwaye nko ikiganiro ryo muzuko nuko byagenze uko ntazoba beshi ego kandi nzocisha kama audio ngahanye mana yanje kandi rero unzozana kitu na preve ikintu na preve audio emwe audio apana kama dede akubwira je na video ngiyi kuko abe kwitwazira by'aba video no arashobora kuza kubwira ibintu bitabaye mugabo kubera avuga yuko ni madede reka ndamwononera izina akaca yivuga parce que twebwe turavuga ibintu byinshi kuri kamera akaca usanga ashatse kunyononera agiye kuvuga nibidakenewe n'ibitabaye byose preve ni ikintu kiboneka si amajambo nza kukubwira preve ni ikintu umuntu abase mu maboko relationship heruka mu bwa nyuma yaheze ryari meruka muri relationship yahari muri 2022 kubera iyo myaka ibiri yose atawundi muntu kubera iyo myaka ibiri yose naye namaze gutahura yuko nta bishasha inyuma y'icyo gihe hose n'abandi muntu nakuzanira ubu nirukana amafaranga amafaranga bazokurongora ntazondongora mugabo twese turayakeneye wa mugabo wanje urayakeneye urayakeneye abe maku yabone ntajana ryanka muri yindi abatamara cyadutwara abademu kwe yadutekereze turondera amahera abasore turondera amahera kuko abakobwa bacu ntitukiri kumwe nabo none madede nkumva ngo utabateye ubwoba sindabateye ubwoba basheri banje sindabateye ubwoba gusa mu muhungu azi icyo ashaka muri generation tugezemo umwe wese ategerezwa kumenya icyo ashaka mu buzima kuko umuntu n'umuntu asaza umuntu arapfa kandi ikintu nibaza yuko kibabaje ni gupfa famille ufise uvuga je hari umuntu je
hari narapfuye no nabige baja kuguhamba barabivuga burya yaravutse acarapfa nta mwana yadusigiye nta nakaye paje yadusigiye guhamba ni kara yatamwana ufise kubera iki rero foko dukura mu mitwe tuyagure dutere imbere ni kuvuga ubu umuhungu aje gukura bashaka ko mubana first of akwereka amahera icyakabira kwereka urukundo sibijya vyakera hatanga urukundo hama amahera urukundo rw'iki nyereka ko ufise amahera uvuga yuko jewe ndafise responsabilité zo kubana n'umukobwa shaka ko tubana none univya bindi uca usanga umuhungu araje nta mahera afise aracari ko arirondeza ni hahandi hava ubusambanyi nzokwaba muri mu busambanyi kugira azoronke amahera yo kugutwara umva ubwaho bizoba bigeze hari abakobwa twebwe urazi ko dufise garanti rero tegeza kuharu imisi yawe tegeza kuyiharura ukayibaho nk'uko umengeje ntuzobaho ubuzima uzobushobora kamadide sinaho bushobora ubuzima bwo kumva ko kwenjoyinga nk'utazomweje umuntu atazobaho utazavura witwara nabi ubwo murere ikintu ca mbere kitera umunezero ni mu mana umaze kuja mu mana none badede nakubaza ko usanga kenshi abagabo bafite amahera nabo usanga hari ibindi bintu byinshi nyuma yayo mahera utabuzi vy'amasacrifice wowe tayari niwaja ku mugabo ugasanga hari ibindi bintu biri nyuma yayo mafaranga witari gupambana navyo ukagwana navyo ndizerera mu mana mugihe wizerera umuntu yizera mu mana ntashira amahera imbere ashira urukundo imbere amahera akaza mu nyuma oya genre sinavuze yuko atamara ufise sha kukujako ubu ufise utwo dukeya tudusangire tubane kuko iyo umuntu agize mariage imana irugurura n'imiryango urashobora kuza kumbwira ukerekana basi ko ufise intuze wa mutima wo kuntwara ukavuga je ndazi wanyu nyimba ari inkwano visizi urubanza turukore hanyuma ntubone yuko ngenda kononera ubuzima hanyuma tumaze kubana haga imana irugurura imiryango myinshi abantu tutari twiteze dusa n'abasozera ikiganiro ndashaka abantu bamenye madederi wariwe gatoyi madederi nizihe karite zawe nizihe defo zawe madederi karite zanje nuko burya umuntu gukunda imana ni karite cyangwa ni karite zo ku mubiri karite zahe zizarizo zose zo ku mubiri zahe yego zo ku mubiri canke zose hamwe fatira muri rusange jewe karite yanje ya mbere ndi hambo ndakunda abantu cyane cyambere ndakunda abantu iyindi karite nuko ndakunda n'umuryango wanje cya gatatu iyindi karite nayo nuko mumbona nyene ndikibaje baby face okay ku mubiri physiquement niye parti wikunda ko uhora wiyaba mu gihe ukavuga ati wow Imana warakoze aga parti ukagira ngo Imana n'umufundi Imana n'umufundi yampaye vyose ndakurahiye aya ninganya mama karite jewe wanje biranganya ari yo rubona ukavuga ati ahantu iyo marambona nkavuga ahantu Imana yari kugiruka shaka gukosora Imana byose vyampaye paravuga ngo yari gukosora aho kuburyo uvuga ati Imana ahantu nawe warahagize neza urarenza yarangize neza ndarenza intwengo yanje yararengeje defo rero nazo twagiye defo yanje oya kwanza karite yindi yanje nkunda ubugufi bwanje ndabukunda urukirebesha oya ndakunda ubugufi uburazi gituma nkunda ubugufi bwanje parce que ubugufi bwanje ntibinsaba gutora ikintu kandi ikindi naco ubugufi bwanje buzomfasha yuko umugabo niyo kizoba kiraho sheri ngwa hano urabona ko jewe kweri ntaruduze ku ntebe kandi ngano vunika ukambura niyo karite Imana yaguhaye twagira amadefo nayo rero ufise defo yanje yo ndazi ni menshi kurusha amakarite twagiye ni ya mbere defo yanje mana yanje jewe sinzi gusora ikintu basi dufate ikintu cambabaje birananira yuko ndakivuga cyangwa ndakikwereka
ndagerageza uburyo bwose nkacikura mwacibagiza hamwe nashobora kubabaza umuntu kandi ico kintu kirambabaza parce que n'umuntu arashobora kuza kumbaza icambabaje bikanka niyo ngire ndakivuge ndagugumiza bikanka yuko ndakivuga iyindi defo yanje vraiment ndakunda kwiruka ndakunda amafaranga ku buryo ndiruka cane Yubuza amafaranga ubumeze gute yubuza amafaranga urumva mba nshaka nkore cane sinirimita yuko nduha sinirimita kandi ivyo bintu biri mu bintu nyene naje ndabona yuko ari defo iyindi defo nayo sinzi yuko ndavuga cane kandi si defo kwanza ndahinduye si defo ni karite we nigutunze ndintunze kuko ntavuze sinoronka umukate kandi abantu bavuga cane ni abantu ba mbere mu yandagaza urusaku akantu mubonye ni mu kigumi jewe wibagiye hariyo intoze aka ntaguhaye radio international Nakibagiye waje. Ewe ibintu niyo ntoba ndabirimwe ndavyivangamwo. Kaza n'umuzoza bwari kumezewe. Ego buzima busanzwe. Ndivanga ndavyivangamo. Mugo ndaraba n'ahantu nivanga. Ndaraha ahantu nivanga kwe. Akandi ka defo nako. Iyindi defo nibaza ko ari ivyo. Iyindi defo mfise utuguru duto. Abantu bose bakunda kumbwira ngo we kirato ci waho ugenda kugurira mu bana bafise 25 utuguru duto utuguru gusa pana maguru utuguru nitwari duto yapana maguru apana maguru genre ntaco hako ba maguru mato yawogira utuguru duto big foot ndio utuvugira utuguru duto hako amaguru aba matoyi hubwo ahubwo mato hono gira manini nka afandesele baba polisi aya ari utuguru n'ibisanzwe abagabo utuguru ntibaraba cyane bararaba urazi yuko hari abatipe jenzi benshi bakubwira ngo umukobwa mwiza umurabira ku maguru niba bari ngo bavuga ahanya ariko bavuga oya wambaye ikana mbiri bakakuraba akavuga umukobwa vraiment muravye no mu maso very good mu maso no ku maguru baharasa naho narinza abagabo bakunde amaguru murabaza abajene benshi bakubwira murabira ku maguru umukobwa mwiza reka nagushimire rero Adaf sezera abakunzi bawe bakunzi banje ndabakunda cyane mubandanye mu supportinga jewe mudahari sinumva yuko noba mpari ndabikora ibintu byose kubera mwebwe mabwira amazina yawe kuri TikTok bagufollowing ubunyana amazina yanje ni Adaf Instagram ni Amatulaziz na Facebook ni Adaf na YouTube ni Adaf na YouTube agyo posting asana mugasi cyane gose nabahevye bazonkubita amabuye mwibarabara naba subscribers ufise kuri YouTube ndagerageza birukire naho nyine bagufollowing mana yanje mwiruke muje gufyonda ka kantu madede muvuge madede ngahanya tuzogukurikirana mpaka madede je rero ndakwipfurije gutera imbere sana nk'umuzinga mana ubu byumva bibiri kandi merci sana kukigoro wagize ukitabona ubutumire naguhaye namwe mwagize neza kubona mwanyiyumviriye reka nagushimire wewe umuntu wakurikiranye kino biganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubawe big up yourself